Ishirahamwe ry'akazina muntu n'akapfungwa PRODH yatewe impungenge n'ubwinshi bw'abanyororo bari mu mabohero y'igihugu c'u Burundi, cane cane mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Iryo bohero gushika kw'itariki 30 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2023 ryarimwo abanyororo 4,668, ariko rero ryategerezwa kwakira abanyororo batarenga 800. Birateye impungenge cane kuko ubwo bwinshi bw'abanyororo butuma abanyororo benshi bataronka aho baryama bakika umusaya, bagaca bategerezwa kuja kurara hanze ku kibuga cy'umupira gisanzwe kitwa Mahangayiko, aho imbeho irabatundira, abandi bakaryama mu birongozi, aho nyene usanga ataho bashobora kuryama, usanga bamwe bahagaze barundanye, abandi bakavaho barwara indwara zivuye ku buruhe canke ku mbeho. Ishirahamwe ya PRODH rero rirasaba cane, rirateye akamo leta y'u Burundi, ubushikiranganji bw'ubutungane n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero kugira bashire inguvu hamwe, barabe uburyo bwose botuma bagabanya ico gitigi c'abanyororo mw'ibohero rya Mpimba, mbere no mu mabohero yose yo mu Burundi, bakurikije amategeko abibarekurira, kandi ayo mategeko ni menshi. Hari nk'abanyororo bahejeje icya kane c'umunyororo, hari nk'abanyororo bahejeje barekuwe n'ubutungane. Abo bose aho uburyo uko bubarekura, ico gitigira imbere mw'ibohero rya Mpimba ugasanga gisigaye nko ku banyororo batarenga 2,000.